Rutse mu Rwanda ku Kibuye. Okay. Nibwo buryo twajemo muri Amerika. Oh, okay. So muza mwisanga muri muvuye ku Kibuye nowe? Ego. Musanga mwisanze ngaha muri Amerika. Ego twabaga mu Rwanda aho bita ku Kibuye hari abahazi. Okay. Mu nkambi ya Kiziba. Nkambi? Okay, that's good. Mu nkambi ya Kiziba. Ego. I was born in Kiziba camp. Nyuma yaho turakorerwa izo process zose. Biza gukunda turaza muri Amerika. Wow, that's perfect. Wow. So general rero ngaho kibazo gice kiza n'ikambi ya Kiziba. Aho hantu bwa mbere no wenda hasize uvuze ngo ni hehe ngo ni kambi ya mu nkambi ya Kiziba. Ya Kiziba mbese. Okay, perfect. Kibuye mu Rwanda. Oh, okay, perfect. God damn it. That's a long story. So aho aracari mu Rwanda, right? Ni mu Rwanda. Ego. Okay. So usanga ngaha muri Amerika. Uko nije ubuzima bwo ngaho waruri uvuye Kiziba no ngaha ubibona gute? It's just challenge. Hari ikintu kiri challenge kuri wewe cyangwa byose biri cool? Buri kimwe kiratandukanye cyane. Okay. Aho ngaho twabaga mu Rwanda ubwo ni muri Afrika ibintu byose ibyahabaga. Okay. Wenda uko nakuze mbona ibintu nageze hano mbona hafi ya byose nka 50% ni impinduka gusa. Biratandukanye Cyane.